Nshuti muriko muradukurikirana turabaramukije. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro ku kivi kiba yagira ku bikorwa vyaranguwe n'umukuru w'igihugu ncuro Varisito Ndayishimiye. Mu kiganiro cyo kuri no munsi twashimye hanini gushimangira ku birori vyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro aho rwari rumaze imisi 46 ruca mu makomine atandukanye y'igihugu. Uwo munsi ukaba mbere wahimbarijwe rimwe n'isabukuru igira 75 y'itangazo mpuzamakungu riraba ibijanye n'agateka kazina muntu hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro. Kaze muri kino kiganiro aho tuza kubabwira ku bijanye n'ibindi bikorwa Sebarundi yaranguye mu minsi iheze. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Kigarama umukuru w'igihugu ncuro Varisito Ndayishimiye yarishikiye mu ntara ya Makamba kugira ngo ashikirize abene gihugu buramatara agiye kuramutswa iyo ntara umufasoni Tantine Nshuti n'amagara. Nguyu uyu niwe cariho canje mu ntara ya Makamba. Isinzi ry'abene gihugu bari bashwa badutse kugira ngo bakire umukuru w'igihugu bibonere niyo ndongozi shasha igiye kubayobora bakaba rero bamwakiranye ugweze. Amaze gukengurukira buramatari yasubirijwe mu ngata ku bikorwa vyiza yaranguye mu ntara ya Makamba ncuro President Ndayishimiye yaciye afata kanya ko kwibutsa buramatari mushasha ivy'igihugu kimwiteze ko nk'indongozi. Buramatari mushasha icambere no kubwira kugira ngo aborongoye uri kurakora bazamenye ico uri kurakora icarico ndetse bakwigireko nuko umurongozi n'umuntu yamariko ariyumvirira abene gihugu. Uzobanza utemberera ikomine zose wumviriza abene gihugu ivyo bakeneye. Wumvise ivyo bakeneye rero ututangura kwiga ubwenge bw'ingene ivyo bintu bo bishikako. Ubugira kabiri buramatari abarinda yahundwa. Bose bararira bakubonye ko abonye umuvyeyi. Icakenya cakuririra urinda yahundwa. Ntugire ubwoba rero. Uragenda bakakubwira nawe ukifatanya nabo ahubwo ukanavuga uti twicare hamwe duteke umutwe turabe ico twokora. Ikigira gatatu nukuba intungane. Buramatari utari intungane. Ubutungane tuvuga nuko ubura umuntu udahemukira abene gihugu. Sebarundi ntiyibagiye guha impanuro abene gihugu bo muri iyo ntara aho yabahamagariye kugwiza ubutunzi no gukingira ibidukikije. Impanuro ntanga ni impanuro zijanye no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu. Kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buboneke nuko dutanga amakori, turashora tugatanga amakori. Igihugu gitegereza kugira ikigega kugira ngo twubake amabarabara, twubake amashure, twubake ibitaro. None rero mudashoye ngo haboneke amakori n'amatagisi, ivyo vyose ntibizoboneka. Itunga ry'igihugu nibonekera ku bikorwa rusangi biriko birakogwa mu gihugu. Aha rero bisaba yuko twese dukora ibishoboka
kugira ngo amahera yinjire mu kigega cya leta. Mugabo rero yinjiye tuyabungabunge, tuyakoresha ibyo ategerezwa gukora ku neza y'abenegihugu. Umuntu anyonora amahera y'igihugu abatwononeye cyane. Jewe mbere ndamwita umumenja. Umuntu anyonora mu kigega cya leta yitwa umumenja. Kera umwami yacavuga ati ntaca amaze mu gihugu tumwangaze, ntaco yabamaze. Umuntu yanka ko amahera yinjira mu kigega nawe nyene abamenje. Abantu bagira fraude. Ayi Makamba iri mu ntara ziharugwa za mbere zigira fraude. Birababaje. Amayeri yose ya fraude nayasanze ngaha. Hajya hakurya imugina. Ndabasavye bene gihugu murereke. Mumfashe kurereka. Fraude gerageza tuyigwanye. Ubu rero abafrodere nabo kubera baba batunze ivyibano baca bagura abacamanza. Ayi Makamba nyene aha. Mwaraguza abacamanza, abafrodere baraguza abacamanza. Rujya rubanza ndagwikurikiranira. Kandi mumenye yuko nitwa umucamanza kizigenza. Ikindi kintu nagomba ndabasabe ngaho Makamba nibe ivy'ibidukikije. Tugire ubunyene isekeza ryo guca imiserege muri intara ya Makamba. Intumbero twiha tuvuga tuti intara ya Makamba dukeneye ko amazi yose tuzobona mu nzuzi azoba ari amazi arongorotse. Iyo bivuze gutyo nukubuca wumviki yuko atamuvo uzoshika mu mwonga, umuvo wose utegeza guca mu muserege, hanyuma amazi acagenda aranyengetera. Twihiyo ntumbero hamwe zoza turavuga tuti tugejeje hehe, dusanze umwonga wahanaka watwawe duca turaba musitanteri we wakoze iki ngaha, umwonga watwawe duca tubaza wakoze iki, umuvo wavuye he kugira hatwagwe byavuye amaja hehe, gushikaho tuzosanga twashitse kwihangiro kandi tuzorishikako ntagisivye. Ibidukikije imisozi iri gusa ni myinshi ngaho Makamba. Nimwihe tugira tureme amashamba. Iyo misozi itarimwe, hari imisozi irimwe amabuye. Kubera iki tutoyigira amashamba? Mugabo ngaha umenga murafise intumbero nziza yo gutera kawa, navyo nyene nibitiga nibiti tera ikawa ku misozi yose. Aho muvango hari amabuye akaba karakunda mu mabuye. None rero mutera izo kawa, mugabo mutere n'ibiti bibana n'ibiterwa. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro igira 17 rwasozerewe mu ntara ya Makamba ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 Kigarama. Ibirori bijanye n'uwo munsi bikaba vyabereye kuri stade yitiriwe Nkurunziza Peace Park Stadium. Bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umuryango wiwe, hamwe rero n'izindi ndongozi nkuru mu gihugu, tutibagiye isinzi ry'abene gihugu baje bava mu bice bitandukanye vy'igihugu. Isozegwa ry'urugendo rw'urumuri rw'amahoro rikaba ryahuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru igira 75 yitangazo mpuzamakungu rijanye n'ivy'agateka kazina muntu, hamwe rero n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Tugenda turaba Burundi bwifashe mu 2040 nk'uko ngirwaje kubivuga ati Sina muntu déclaration universelle ya droit de l'homme. Tubaduye defile hanyuma cyo tukwigeza ko abo mu rusho w'ingoma baregera. Mu majambo yashikirijwe yaba userukira ibisata vy'ishira hamwe mpuzamakungu oninga mu Burundi canke umushikiranganje mu vyajejwe harimwe ibijanye n'agateka kazina muntu,
bose baragarutse ku ntambwe Burundi bugezeko mu gutsimbataza agateka kazina muntu. Barashimira leta y'u Burundi ku twigoro dutandukanye imaze gukora muri ico gisata. Mu ijambo giwe umukuru w'igihugu yarashimye ko isabukuru janye n'ivy'agateka kazina muntu ihimbajwe mu gihe abarundi barenganye injyane zifatiye ku moko, amadini n'ibindi. Iyo tuvuze agateka kazina muntu, umurundi wewe abitahura kurusha abandi, kuko twaraciye mu bihe bigoye aho warondera ubutegetsi bw'igihugu ngo buheze bwubahiriza agateka k'umwe, ahubwo ugasanga indongozi nizo zigahungabanya kurusha abandi. None uno munsi tuwuhimbaje mu Burundi turi mu bihe vy'amahinduka, ndetse turi mu bihe vyo kwigishanya kugira ngo umurundi wese yame yumva yuko agateka kazina muntu ari katihabwa, yumve kuko ashaka yuko bubahiriza agateka kiwe nawe ategerezwa kubahiriza kabandi. Kugira ngo bishoboke ko tubahirizanya twese agateka, nuko tuba dufise uburongozi, nuko tuba dufise igihugu gishingiye ku mategeko, amategeko yubahiriza bose akingira bose. Duhiriwe duhishije rero ko mu Burundi tumaze imyaka irenga 15 turiko turubaka amategeko meza, amategeko atuma abenegihugu bose bangana. Amategeko yose yaragiyeho rero, ubu turiko twigisha abarundi kugendera koko wa mutima w'ubuntu wagendanye n'abarundi kuva kera na rindi. None rero ndakengurukiye cyane indongozi z'u Burundi, nkengurukire n'abarundi uko bamaze gutegera icari cyo kubahiriza agateka kazina muntu. Duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi, amuhora ubwoko, amuhora intara, canke amuhora n'igitsina, canke amuhora ukwemera kwiwe, canke amuhora ingene Imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu, ni igihugu kuva kera na rindi cari igihugu c'abantu banywanye, abantu bubahiriza agateka kazina muntu. Agarutse ku isozerwa ry'urugendo rw'urumuri rw'amahoro, aho rwari rumaze imisi 46 rugendera amakomini 119 agize intara z'igihugu, Sebarundi yabanje gukeza intwara rumuri ku buhizi bw'abaranzi. Aranakengurukira n'indongozi z'igihugu zashigikiye ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza y'amahoro n'iterambere. Turamutse rero twakira n'intwara rumuri twatumye mu ntara zose z'igihugu no mu makomine yose agize igihugu cacu kumenyesha inkuru nziza y'amahoro n'iterambere. Ese ingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose, ntibahure na mperanyi iherana ijambo n'ishishiro. Ivyo bitwereka ko izi ntumwa ntwara rumuri zabaye abahizi badasanzwe. Kubona intwara rumuri zirumije ukwezi n'igice zigendera intara zose n'amakomine yose y'igihugu cacu, zikorana n'abene gihugu mu munezero wo gusangira ikivi n'ijambo, zikaba zose umunsi zirangije ico gikorwa zidora, ata numwe yatsitaye canke ngo agwe. Ni ivyo gushima kandi tubishimira Imana. Turabakeje mwebwe ntwara rumuri ku bukerebutsi n'ubutwari bw'abaranze aho mwaciye hose. Ndashimiye cyane indongozi z'intara n'amakomine babakiriye neza, bakaborohereza mu rugendo no mu bikorwa zagiye gukora. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima, abigoye bakaza kubakira, ababazimanye, ababagabiye, ababahaye indaro ku buntu, ababafashije ikicaje kiriya ariko ku buryo budasanzwe. Ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishira mu ngiro. Ndakengurukiye cyane indongozi zagize akigoro ko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamwo. Aha mbonerera akaryo ko gukengurukira bimwe bivuye ku mutima icegera c'umukuru w'igihugu
kuko yaragiye akatari gake kugwakira hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kuko baragiye kuremesha abene gihugu muri ivyo bikorwa. Mwarafashije abene gihugu kumva ko rw'urumuri atari kimenyetso gusa, ahubwo ari ijambo ry'amahoro ribwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi, rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangira mutima vyacu. Ntwararumuri, naho mutambonye keshi hamwe namwe uyu mwaka kubera urugendo rwahuriranye n'ibikorwa vyinshi bisaba ko umukuru w'igihugu abirabira hafi, narabakurikiranye ku munsi ndihweza kandi ndabona ubukerebutsi, ububangutsi, ubuhinga n'ubutwari vyanyu. Muri intwararumuri zibushitse mwarabitwemeje ko mwerekanye ububangutsi n'ubutwari budasanzwe mu gukangurira bene gihugu kwinjira muri iyi mbona kazoza y'u Burundi bwifashe, bwigaba bukigaburira mu mwaka wa 2040. Mwitegure dufashanye gukurikirana imbuto y'ijambo mwaraye muteye mu gihugu cy'u Burundi. Yishimikije icivugo catowe muri uno mwaka, Sebarundi yasavye abarundi bose bakorera mu bisata bitandukanye vy'igihugu kukigira icabo. Ati nta murundi numwe akwiye kwigira sindabibazwa mu iterambere. Ati mu runani rw'abarundi tugende twese tugana mu Burundi bwifashe mu mwaka w'2040. Mu rugendo twatunganije mu mwaka w'2020 twaratangaje icese ku rumuri rw'amahoro rubaye itunga ry'igihugu ku rugero rw'ayandi matungo ntakabakabwa twari dusanganywe. Twarashinze ko hazokubakwa icibutso cy'igihugu cy'urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega, kandi twaramaze gushinga n'abahinga batugirira igicapo. Mwabibonye yuko tubigejeje kure. Rero ntitwayaza amasigara cicaro, tujya rutangure gushinga umushinge kugira ngo kiyacibutso kize kitubere koko icibutso cy'urumuri rw'amahoro mu Burundi, kuko tuzi iyo twavuye naho tugeze tuze twame twibuka yuko atakwanjanja ku mahoro. Ndashima ukuntu mwatahuye ibintu mukaba mubigaragaza mu kwitaba izi manza dutunganya ku izina ry'urumuri rw'amahoro, kandi mugafasha bimwe biboneka mu kurutembereza mu gihugu cyose. Ndakengurukiye cyane abo bose babakiriye. Mwabivuze hariho ababakiriye kurusha abandi, ariko rero nagira ntumirire abarundi bose ko kuva ubu bokwama bitega ko urumuri rw'amahoro ruzobashikira biteguye neza. Uretse yuko urumuri rw'amahoro ruza rubazaniye ubutumwa bwiza ndetse n'ishishiro, turifuza yuko guhera mu mwaka uza namwe muba mwiteguye gusahiriza urwo rumuri ababishoboye, mugasahiriza muri ako gashishiro kugira ngo kaba gashishiro kifashe. Igisigaye nuko dutegera kumwe kandi tukagira gwacu icivugo ngenderwako cy'urumuri rw'amahoro guno mwaka, kuko ari inkoni y'urugendo tugana Uburundi igihugu cifashe mu 2040. Ico civugo tumenye yuko ari inkoni twame tukigendera mu runani rw'abarundi, tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Ndasubiramwo, mu runani rw'abarundi tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Iri jambo ntiturigire icivugo gusa c'imisi 45 urumuri rw'amahoro rwari rumaze ruramutsa abarundi. Ni jambo ngenderwako ry'imyaka 17 dusigaje ngo tugere muri ubwo Burundi bwifashe. Ni jambo ritanguje urugendo rudasanzwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Nico gituma nsavye abigisha kuva mu mashure mato mato gushika muri kaminuza kuvyigisha abo bareze bame babisubiramwo gushika babigize gwabo. Ndasavye indongozi zose mu ntwaro, mu migambwe, mu bikorera ivyabo no mu mashirahamwe ategamiye leta kwakira no kuzirikana rino jambo. Abarundi mu butandukane bwacu
turafise ibyo dushobora kutumvikanako, ariko hariho ibintu tudakwiye gusiganirako nk'abene gihugu, navyo ni ibi: n'iterambere, n'amahoro, n'umutekano. Nta murundi n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa ku bijanye n'iterambere dukeneye mu Burundi ngo mu mwaka wa 2040 tube atawe tugisega. Ndakengurukiye cyane abanyamakamba kuko muratweretse yuko mufise urwaruka ruzobirya kandi urwaruka runonotse. Ndakengurutse ko mwahinduye ingendo mugakurikira inge hasi. Urwaruka rw'Imakamba mubera akarorera abarundi bose, tuze dusange mu ntara zose hari urwaruka nk'ibihumbi 10 vyamaze gukurikira inge hasi biri mu bikorwa vy'iterambere. Nkengurukire cyane mwebwe muserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, mwarabitumbereje muremera muraza turifatana n'abarundi. Natwe abarundi turaberetse ko umutima w'amahoro twamaze kuwinjiramwo, kandi dufise n'umutima wo gutsimbataza agateka kazi na muntu. Aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi n'Uburundi bw'amahoro, Uburundi buranira agateka kazi na muntu. Mbere nino muri yo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefone kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika. Ico cegeranyo murakidushikanira muzoba mukoze cyane. Uko rwatanguye rwatswa n'umukuru w'igihugu, ubu naho niwe kandi yongera akaruzimya. Rero yamaze kuruzimya, dukoma amashi twese, amashi menshi cyane. Tukivuga ivyo bikorwa nyene yaranguye mu misi heze, ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 muri komine Nyanzarake, umukuru w'igihugu yarafashe umwanya wo kuganira na baburamatari ku bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu, umutekano n'ubutungane, na cane cane muri bino bihe vyo mu mpera y'umwaka. Inama nk'iyo yaratunganijwe kandi mu ntara ya Karusi ku munsi wa 4 igenekerezo rya 21, aho Sebarundi yakoranije abagize inyabune igizwe n'indongozi mu bisata vy'umutekano, igisirikare, ubutungane n'intwaro. Ncuro umukuru w'igihugu cy'u Burundi agirishije inama indongozi nkuru z'inyabune, iyo nayo ikabigizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe kwivuna abansi, n'abajejwe ubutungane, mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene igihugu cifashe kuvyerekeye umutekano n'ubuzima bw'abene gihugu muri rusangi. Iyo nama akaba yabereye mu ntara ya Karusi. Ibiganiro n'ivyegeranyo vyatanzwe bikaba vyagaragaje yuko umutekano wifashe neza mu gihugu cose muri rusangi, kandi yuko n'abene gihugu bari ku kivi, nubwo vyose bitera vyagaragaye yuko ari abene gihugu bibito bamwe bahungabanya umutekano w'abene gihugu. Ivyo bikagaragara cyane cyane mu busuma, mu gufata ku nguvu abakenyezi canke abigeme, konona imirima, eka hariho n'abakora urudandaza rw'amagendo canke bakanyonora ubutunzi bw'igihugu. Nuko bimeze uko inyabune ikaba ihagaze magabo, ivyo vyose kaba byarashoboye gukurikiranwa n'inzego zibijejwe. Ncuro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje cane indongozi z'inyabune kuko bigaragara ko koko bari ku kivi, aranabatera intege zo kubandanya bakorera mu runani kugira ngo barabe ico cose co hungabanya umutekano w'umwene gihugu, na cane cane yuko ari bo ba mbere bajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'amategeko y'igihugu. Yabahamagariye gufata iya mbere muri urwo runani nyene
kugira ngo bagwanye wa mwasi umwe Burundi busigaranye aribwo ubukene bafatiye mbere cyane cyane bashize imbere intwaro ibereye mu kugwanya ibiturire mu kugwanya urudandazo rwa magendo eka no kugwanya ya migwi y'abagizi ba nabi bagerageza kunyegeza amafaranga mva makungu yasuye kandi kubatera intege n'abahimiriza kudaha amatwi ibihuha bijuragiza bene gihugu takindi babigamije atari kubasamaza no kubakura ku kivi ngo bakamishe amahoro ibikorwa vy'iterambere yanabasavye kandi yuko bobandanya batsimbataza inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu cane cane kugwaruka. Inyuma y'iyo nama Nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaragendeye ihinguriro ry'amasafuriya rirahitwa ku Mutoyi aho nyene mu ntara ya Gitega aho yashimishijwe n'ibikorwa iryo hinguriro rirangura ngo ko bifasha mu iterambere ry'igihugu. Yaciye abahimiriza gukorana inguvu nyinshi mu gihe Burundi bufise imbono ya kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 aranatera intege abandi bene gihugu gukora nkuko. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Kigarama umukuru w'igihugu yarakiriye ku kirimbi we Igitega intumwa idasanzwe irungitswe na leta ya Israel Dr. Ron Adam aho yarazanye ubutumwa bwa Perezida wa Israel kuri mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi haje kwakira intumwa idasanzwe irungitswe n'umukuru w'igihugu wa Israel aho baganiye cyane ku migenderanire myiza isanzwe hari hagati y'u Burundi n'igihugu ca Israel. Iyo ntumwa idasanzwe ikaba yaje ishikiza Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi icifuzo c'ico gihugu co gutsimbataza imigenderanire mu gushigikira iterambere ry'u Burundi cyane ariko n'irya Afrika muri rusangi bakaba bashimikiye ku bisata bikuru igisata c'uburimyi igisata c'indero igisata c'ubuhinga bwa none aho mbere bamenyesheje yuko vuba cyane bagiye kugurura ikigo c'ubuhinga kandi gisanzwe kurikirana ubuhinga bw'urukana bumenyi ibiharuro ico bita mu Gifaransa STEM muri kaminuza y'u Burundi. Ico kigo kazoca gikurikirwa kandi n'ikindi kigo kizokugururwa mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki. Mu byo baganiye kandi no kibazo c'amahoro n'umutekano mu gihugu ca Israel aho musanzwe muzi yuko hari umutekano uhungabanijwe aho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasuye gushimangira yuko igihugu cy'u Burundi kigwanya ico cose kiza guhungabanya umutekano w'abene gihugu gisesa amaraso kaba na cyane ko Burundi bwaciye mu ntambara nyinshi buzi ingaruka mbi z'intambara. Rero bemeranije yuko igihugu ca Israel n'u Burundi bigiye kubandanya bigerageza gusimbataza imigenderanire myiza mu bisata bitandukanye vy'iterambere y'igihugu. Inyuma y'uwo mubonano umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaritavye ibirori vyo kwifurizanya umwaka mwiza w'2024 hamwe n'abarongoye abandi mu nzego z'ukwivuna abansi no kubungabunga umutekano. Ivyo birori bikaba vyabereye aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya politike. Abarongoye ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi no kubungabunga umutekano mu majambo bashikirije baragarutse ku vyaranguwe muri ubwo bushikiranganje mu mwaka w'2023 baramenyesha n'ivyo bagiye gushira imbere mu mwaka uza w'2024. Amaze kubipfuriza umwaka mwiza w'2024 akanabakeza ku bikorwa vy'ubuhizi baranguye muri uyu mwaka uheze mu gihugu ndetse no mu makungu. Sebarundi yaciye asaba ko hofatwa umwanya w'agacerere mu kwibuka ingabo z'igihugu zaguye ku rugamba zigura igihugu. Acafata umwanya wo kubaha impanuro zitandukanye. Urugamba rwo kurwanira amahoro ntarutaniye n'urugamba rw'iterambere. Barayamaze bati aharaye inzara hazinduka inzigo. Nico gituma rero dutegereza gutera imbere kugira ngo inzigo ntizi have itujana mu kabi. Ni muri iyo ntumbero rero
twafashe ingingo yo gutanguza urugendo rukomeye cyane ruganisha Burundi mu mwaka w'2040. Kubera iki twavuze tuti twihe ihangiro? Nuko twaravye dusanga umutahe turawufise, dufise amahoro, dufise ivyangombwa vyose Imana yaturemeye dushobora gukoresha, dufise n'abarundi b'incabwenge ndetse abarundi b'abakozi. Tuvuye hasi rero nta nkeka turabona neza yuko mu mwaka w'2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifise, hanyuma mu mwaka w'2060 kibe igihugu giteye imbere. Kugira rero ivyo tubishikeho dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu. Icambere nuko tubanza gutekana. Kugira utera imbere iwawe utegeza kubuteye imbere. Nico gituma naganda bahamagarire mwese bavukanye uno munsi turi kumwe nabo twubakanye twigira inama dutangurira iwacu nyene. Hagiye turiko turavuga ngo duhere kuri dutoyi, nivyo utagira umushinge ntushika na hanini. None rero mwigira inama mu miryango yanyu mutangure gukora ibituma mushobora gutera imbere, kandi biriho kuko Uburundi bwamaze igihe kinini bwicaye. Ivyo rero tutakoze ubu harageze ko dutangura gukora kugira ngo dushobore gutera imbere, kandi nuko tuba dufise intwari ibereye. Ubwa mbere hariho kugira umutekano, mugabo no kugira intwari ibereye. Intwari ibereye no kuvuga yuko dutegerezwa gukingira itunga ry'igihugu, itunga rusangi. Iryo tunga ry'igihugu rero rihera ku kigega ca leta. Twarabonye yuko hariho abashaka kudindiza iterambere, ndabita abasi b'igihugu, kuko umuntu adindiza iterambere abashaka kutubohera mu bukene, tubaye mu bukene naho tuguma muri ya nzigo. Iyo tuvuze intwari ibereye tuba tuvuze yuko indongozi zitwararika ineza y'abenegihugu. Abenegihugu bama bariko baraturatura badakingiwe, bakama bicaye kubiri wanyu, ntibashobora gutera imbere kuko ntibakora. Indongozi rero zitegeza kwirinda kurenganya umwenegihugu. Reka nse n'usozera ndabasaba kuguma mukanuye muhagarariye amahoro, amahoro mu ngo zacu, amahoro mu gihugu. Turasavye kandi yuko mwokorana neza n'abenegihugu. Abenegihugu twarabonye yuko bafise umutima wo kurondera amahoro, wo kuyaharanira. None rero ko bavuye hasi, namwe nimuve hasi kugira ngo twese tugire urunani, ntihagire umutekano uzosubira guhungabana. Tugwanye abantu bose batoba ubutunzi bw'igihugu, baba barya ibiturire, baba basesagura itunga ry'igihugu, baba abari nyonora barijana ahandi. Tubagwanirize hamwe kuko nabasi b'igihugu. Naho iyo bari umugenzi wawe ntituze tumureke ngo agume ahungabanya itunga ry'igihugu. Uwujejwe umutekano yamafise kumuzirikanye ko ategereza kwitangira abandi. Nico gituma nubu nsubiye kubakeza, kuko ingabo zacu ntizitangira abarundi gusa, ziritangira n'abandi banyamahanga bakeneye amahoro. Ingabo rero zagiye kugarukana umutekano muri Somalia, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu ca Centrafrique, bose ndabakeje kandi ndabatera intege kugira bakomere ku muheto. Mu ntumbero yo kumukengurukira kukungena adahengeshanya gufata mu mugongo ibisata vy'ukwivuna abansi no kubungabunga umutekano, ubwo bushikiranganje ko ari bubiri bwari bwamutegekanije akaganuke kagizwe n'inka 6 zahawe amazina atandukanye y'ubuhizi.
ikiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi twari twabateguriye nino ngaha duciye tukirangiriza naho ubutaha.